Guys, twamaze kuba twashika muri yanzu ya wa musore ubu turi kumwe ndakuramukije. Umeze neza? Harya amazina yo kuri ninde? Jewe ku mazina nishwe n'abavyeyi nitwa Joshua Nkurunziza. Joshua Nkurunziza. Okay, turashaka yuko tugurukira ku muntu yoba atazi Joshua ninde, akora iki mu buzima bwe bwa misi yose? Mu buzima bwanjye bwa misi yose Joshua n'umuntu w'umucafyi, mu kirundi ciza uvuga umucafyi. Okay, yani ni umuntu asanzwe acapa. Joshua, turashaka kumenya ni nuzenye karere yawe yo gucapa wabitanguye ryari? Jewe novuga yuko icambere yuko yoba ari ingabire, hama kuba nari mfise ingabire navukanye, mugabo hanini nagiye kumenya yuko ndayifise nkuze. Ndibuka yuko igihe nagiye kumenya yuko mfise iyo ngabire nari niga mu mwaka w'umunani. Ubwo nari nkuze, mugabo bwa mbere hose nari umuntu yarasanzwe akunda ivyo bintu byo gucapa, nyine aguma akora utuntu. Mugabo nagiye gutangura neza kariyere yanje niga mu mwaka w'umunani. Hari umwaka wajyara? Hari muri 2013. 2013 niwo munsi wa mbere watangiye kuvuga ati abu rero ndamaze kumenya ko mfise impano, reka ntangurire kugira inuzenye kugaragaza impano mfise. Joshua, ndabona hari ama image menshi yari ngaha wagiye uracapa. Ndagomba kumenya Joshua mu gucapa yisunga iki mu buzima bwiwe iyo ariko aracapa? Ahanini je novuga yuko mu gucapa kwanje ari igihe donc bivana na situation mba ndimwo canke na message mba shaka gutanga mu bantu, kuko ncapa gutandukanye bivanye na message mba numva yuko nshaka gutanga. Joshua, ntabeshe umenga tugusanze ngaho wagomba gucapa ifoto iraho iri he ya foto henginga. Joshua, ndabona ibi bintu ukoresha ni ibintu byinshi cyane. Ni ibintu byinshi cyane. Bigenda gute, ubironka gute wewe? Je novuga yuko ibikoresho ngaha mubona nibo ivyo turabibona ngaha, mugabo ngaha mu Burundi cambere no kubwira yuko mu Burundi sarose ubironka naho ubironka. Hanini biva hanze, ni ibintu kenshi bidusaba kugira bishike ngaha, dusaba uburyo butaburenze cyane. Donc bisaba yuko umuntu donc agira uburyo burenze kandi bitava no ngaha mu gihugu, ugasanga rero ahanini birakunda kutubera intambamye bwa tubironka. Joshua, uravuze yuko kubironka nabwo ari ikintu cyoroshe kandi bisaba uburyo bwinshi kugira ngo ushobore kubironka. Nagomba menye Joshua, ubwo buryo akoresha mu kugura ivyo bintu buva muri ibintu nyene asanzwe acapa? Ahanini uvuga yuko biva muri ibinyene dukora, kuko ibinyene dukora navyo biduhemba, kuri amahera nyene biduhemvye akaba ariyo nayo nyene dusohora kugira tugure ibindi bikoresho. Bisigura neza yuko rero Joshua umugabo wo gucapa ushobora kumubeshaho. Yego. Joshua, nagomba kumenya nica ikintu umaze kugira inuze, umaze gukura muri ibi bintu byawe byo gucapa, uvuga ati iki kintu nagikuye amafaranga y'umuganje wo gucapa. Fise byinshi sinovuga yuko ngo ndavyerekane, mugabo ni byinshi. Ahanini umwuga wanje uranyambika, ikabura nankorera ibintu byinshi mu bijanye n'ubuzima bwanje kwiteza imbere tu. Urumva ugira inuze ukwambika gute? Ndashaka yuko unomukiraho nyene kuko nk'ubu nka par exemple nk'umuntu adandaza nk'ibiraya arashaka kuvuga ati ndadandaza ibiraya hama bikunguka, hama nkagenda ngakuramo ibintu byose mba nyeneyemo muri iyo nyungu ivyo biraya. Je ndashaka kumenya rero ukungene ibi bintu bishobora kuba vyo kwambika. Je ndiko ndakuraba umengo nyene uriko uracapa kandi ndabona ama image urayafise nonga. Nagomba kumenya rero n'umuntu aba yakuzaniye ifoto umucapiri hamugatuyimu agacagwa amahera cyane. Ego, nkuko mubivuze igituma navuze yuko ibi binyambika canke ibinkorera ibindi bintu byinshi mu buzima bwanje, siko mbona uvuga yuko hanini ibi mubona ngaha nkora harabo babibaza yuko ari guta umwanya canke ngo nyene sinzi ko no bivuga mu kirundi ciza, mugabo novuga yuko ahanini si guta umwanya. Ibintu ndakubwiye ko binyambika nuko hariyo abantu benshi babirondera bavuga ati turashaka yuko uducapira, turashaka yuko dushushanyira iki, ugasanga bivanye nuko kose umuntu ariko arashushanya, ugasanga mu uko gushushanya kwiwe ariko araronka ubwo buryo.
Merci beaucoup urakoze cyane. Joshua nashaka kumenya kuvyerekeye ibi bintu nyene. Nihaye ntambamyi mbi muhura nazo muri ibi bintu vyanyu vyo gucapa? Mbo ntambamyi duhura nazo ntizibura ni nyinshi, mugabo izo zose nyene nyene uraba nyene ukihangana. Novuga yuko izo ntambamyi nazo si zindi, nuko n'ababibona benshi abatarabitahura kenshi guma bumva baguca intege. Bivanye nuko kuntu wumva baguca intege ko shura abantu n'uburyo kugira ubironke ibi bikoresho ukuntu bigoye, urumva izo zose ni ntambamyi umuntu ahura nazo no ngaha mu gihugu iwacu, ugasanga ntituri bubironke bifasima, mugabo ugasanga rero bivanye nuko kuntu birinda kuva hanze, ugasanga n'uwarafise niyo mpano aca adebukirwa aca bivamo. Okay, Joshua ndashaka kumenya uramaze kuba umuntu akaza akakubwira ati Joshua capira ikintu runaka aho kigufata umwanya muremure hama nakuri? Mbo byarigeze kuba bishika, ego sinovyanga, byarigeze kuba bishika kandi wanashima kenshi, mugabo ibintu byose ngaha kw'isi birakwigisha. Hari ikintu kimwe gushobora gushikira rimwe canke kabiri, mugabo ukakubera icigwa. Donc bishobora kuba byaranshikirire nka gatatu, mugabo mena kugushika muri uwo mwanya sinibaza yuko bizosubira kuba. Joshua nashaka kumenya rero, okay, uravuze yuko byamaze gushika kandi nivyo, kuko nta bintu byose vy'amavyera, kuko kandi hajya inuzenya umuntu agwa muri erreur kugira ngo ishobore kugira iki kumugosora, sivyo? Joshua nashaka kumenya rero nakakamo wotera abantu ubona yuko bashobora kuba bo bafasha kugira ngo ibi bintu bibe bashikira mu Burundi. Mbo jewe nkaje ahanini nosaba yuko ababishoboye canke ababishoboye ahanini, kuko nibonye baba bakwiye kubisabwa, siko usaba yuko bogerageza ibi bintu tuja kurondera amahanga, ibi bikoresho natwebwe turashoboye, bashaka kuinvestisa bakabizana ngaha mu gihugu, komusaba ayo mahera tuja kurondeza hiyo turungika amahanga kugira bidushikire akaguma ngaha mu gihugu tukiteza imbere natwe. Joshua, akajambo ka nyuma ku bakunzi bawe utera n'abarundi akamu kugira ngo baguhurumbire, hamwe n'akandi kajambo ka nyuma kuri Amayaga TV. Bo jewe ku bakunzi banje bose ico ndabasaba sikindi, ndabasaba yuko mukomeza kunshigikira munkurikirana, kuko ntabafise mwebwe naho noshitse, kandi nkabanera n'intege nabo bose dusangiye umwuga yuko batocika intege, malgré tout naho ibikoresho bigoye kuronka canke utuntu nyene tumwe bigoye, mugabo nugupersevera nyene umuntu kugira ashike biragoye. Bavuga yuko ntaho ushika fasima, ego hari levre haba hari ibintu byinshi umuntu aba buhure navyo, mugabo akavyihanganira agapatienta après agashika. Hama ku bakunzi b'Amayaga TV ndabasaba yuko abo bose buba bataragira sabone kuri iyo channel bagende bagire sabone, hamwe nabo bandi bose buba bakurikirana bagerageze kuyikurikirana cyane Amayaga TV. Bakozi b'Amayaga TV, hani ikiganiro cyacu kirangiriye, nari kumwe na Joshua, mwavyumvise kandi byinshi yabivuze, yagera avuga ingene umugabo yawutanguye n'ubu nahageze ntagomba kuzoshikaho. Nuko rero ni kumushigikira, natwe mukanadushigikira mu kugira sabone no gufunda kuri yo kengeri mubona ngaho, kugira ngo mugome mwibera abambere mukuza muraronka ibiganiro byacu bya Amayaga TV. Okay, Joshua ndagushimiye cyane kuba nakoranye nawe, n'ibyishimo nangere. Najewe ndabashimiye kuba mwakoranye nanje, kuba mwanyumviriye by'agaciro. Sasa nkuko bisanzwe kuri kote ya micro mwari kumwe na MC Gile, ariko kuri kote ya kamera naho mwari kumwe na Vive la Familia. Murakoze cyane kugumana natwe. Ciao ciao.